gasanga umu artiste akwijije ama award 30 mu nzu n'imidari 100 urumva ntugasanga aracagena n'amaguru ugasanga swate aba muhira cyangwa aba muri chambrette cyangwa aba ahantu nyene donc nta kuntu ugaci wiyumvira eskizo award simumariye iki jewe nari muri place turaja kuja no kubindi novuga ko atagashimwe ka hip hop katanzwe nta kigeze kabaho uwo bikeneye agira mbwira indirimbo ya Kidumu imwe ya hip hop nyimba umuntu jewe no muri commentaire mumbwire ko Kidumu yaravye Mi people is your boy Adronis promoter wa musore wanyu wa musore ariko arakora ibishoka byose kugira ngo abazanire amakuru ariko ara trendinga muri industry ya music nkuko mubibona uyu munsi nabazaniye bamwe mu bahaperi barenze bakora umwuga wabo bawumetriza nkuko mubibona turi kumwe na FABELOVE aho mubona yuko umuji araberewe sana mu kuboko kw'ibubafu turi kumwe no umusore muzi nk'umuhaperi ubu unyasinza kubavuga amazina reka barivugira bababwire kwanza babaramutse turakuramuka Bana fresh wavuze ko utatuvuga amazina mugora tuvuze men we kubera nakuvuze naciye ndagahereza ku yundi ngahanya sindamuze ndabaramukije mwese muko muradukurikira abakunzi banda TV FABELOVE Dakeshan Boy ndabakunda cyane turakuramukiye ego reka nanje fata kanya ndabaramutse nongere ndamutse abariko baradukwirikirana kuri Ndaha TV nababwira ati ja bless ya nkuko mubibona rero mwayibonye yuko ntivuze izina reka nce ndamuvuga ubu turi kumwe ni Desire P musanzwe mu muzi nk'umuhapere wo mu Burundi ya uyu munsi mushobora kwibaza mbega kubera iki Adronis promoter yoba yakoranije abahapere babiri ndabazanye kugira ngo tuyage ku bintu bigiye bitandukanye biriko biraba muri industry ya music FABELOVE aherutse gusohora indirimbo abapangaye nibaze yo kwirikira kwiza amezi abiri bon je navyo nibuka kubera je mba nibereye mu bintu byinshi sana so mugabe icyo nzi cyo kiramaze iminsi iramaze iminsi ahubwo je nibuka ibizoza mugabe vyaheze kabisa sinkunda kuvyiyumvira ko sana ngerageje kuraho umengira ikira kwiza amezi abiri FABELOVE twarakoze ikiganiro wasoye abapangayi byinshi baravyumvise ariko ugerageje kuraba novuga ngo igihe wasohora abapangayi ukavuga ati je nkeneye kwishika hanaha ubona yarashitse aho hantu canke haracariho bon je kubganje novuga yuko aho nari nifuza ko yoshika nk'ibice 98 yarahashitse uko ugiye kuraba ari audio en tout cas uravye aho yashitse ari audio yonyene novuga yuko hariho indirimbo nyinshi ziriko zirasohoka isumvya ego hari abariko barasohora tutamenya niho tubabarire frère ya Desire P ku ruhande go mu bubafu uretse gusohora indirimbo wise Dr Love haraciye igihe cy'amezi 8 uri kuraraba Desire P niki kintu catumye umara ayo mezi yandi utaraduha ikindi gikorwa mu gihe abakunzi b'umuziki ndundi bama bagusaba Desire P duhe bimeze gute bro ashaje uko bimeze nyene ntiwabivuze ko biri mu kubafu ndindiriye ko bija mu kujyo rumva umuntu wese agira kalendriye yiwe ko ntapanga ibikorwa igihe isohoka bisanzwe nari namaze kubipanga ko nshobora kumuzokwiza umwaka wuzuye neza atayindi ndirimbo nimwe wanje igiye habona kugira ngo nsubire nipange gusha shobore kuvuga ati ubu unye ndashobora kuba mfise stock indirimbo 30 40 ziri ngaho onye kugira ngo bizoze biroroha gusohora pana gusohora umuziki mu gihe atabatan'undi usigaranye nijya rero nayicomoye mu zindi ndayitanga kugira ngo ibiragenda mugabo novuga yuko yari integuro yanje kuva kera yari integuro yawe Desire P indirimbo yiwe twarabonye yanditse ko Dr Love by Desire P ariko turiko turumviriza indirimbo turumva mwijwi ry'umukobwa mbega ujya mukobwa ni ya mukobwa ni Shine Queen yego
indirimbo imaze kuja mwirindijwe ry'undi muntu ntitubone featuring kubera iki wabikoze kubera iki none mbega kubera ko utamushizeko kandi yaririmvyemo birasanzwe kuko numwumvikano tuba twagiraniye entre yacu avuga ati okay na kamelodi mu bisanzwe ntiyaririmbye kwanza ariko ijwi ryiwe ririmba yego no mu yindi arimwo muri yindi naheruka gukora yitwa isi yubatse nabi ugiye kumviriza arimwo mugabo ntiyanditse handitse jewe na Black G urumva ni kujya kuntu nka FABELOVE nshobora kuba akaza tukaba turi kumwe kamubwira ati love ngerageje kukunganira gatoyi nibaza yuko aba muhora mwumviriza indirimbo z'amakorari sivyo antukamura mwumva amajwi abarimo none haraho murabona ati Fortran featuring ajyamanuza y'amazina yose so rero ufise kumugira featuring canke donc ni decisive hagati yanyu nuko ibintu bimeze tukiraho nyene Desire P akapera kugira ngo babakunzi bawe babakunzi b'umuziki ndundi bumve yuko Desire P akimeze nka wa wundi ari karazana ibintu bimeze fresh akapera y'indirimbo yari yose FABELOVE mbera muganga avize doktora ibihe byanje nawe biguma byisubiza inyuma fata igipimo uribuka nkwita kwini message yawe indyohera kurusha jambo none raba none rabibara ntavyo ubwoko ntavyo intara n'urukundo rugaragara kondo wo gukondo vyerekanye umugore bamugore se kibi winjiye gute mu mutima nivyo ntuze Desire P iyo uri kuraririmba ijwi ryawe rirumvikana yuko ririmwo esthétique novuga ngo atari y'abantu bari bo bose mbega iyo uri kuraririmba ntiyumva yuko mu mogo umengo uri kuraharagurira oya niko rimeze rimeze uko nyene yego reka tuje kubapangayi nabo badukubitire freestyle yakaja kuko murabizi namwe Fab yo arabambwiye ngo abapangayi ngo ninda zo mu mpuzu ndaki abapangayi nabuze abapangayi babi nibaza yuko icyo ari cyo cyose cyo bari kibi vraiment kikaba kiri mu mutima cyaba mu mpuzu mugaba ari kibi nibisanzwe kucita umupangayi twagirira na akapera ugira ngo zisurutsa abantu henda musaza bakwita papa wabana tungana mbega nanisona abana mujana na jambo biguhesha oya apana reka gupangisha vampire mu mutima wawe hama kenshi mu badad hunga imyanda ukabona binase hamagara pastor amen hamagara she cyangwa patiri uragenda guzuranye yamigera y'ibigora wanduza n'abantu batagira igitigiri fata umutima wiruka n'uwo mupangayi FABELOVE Dakeshan boy reka tugeze ivyo abapangayi mwavyumvise FABELOVE abapangayi hari benshi wabwiye biyumvisemwo mbega ugerageje kuraba abo wabwiye ni ubazi ugerageje kuraba abo bantu abo bapangayi wahanuye urabona yuko bahindutse canke bagumye bafise za mind nyene edayo je sinahanuye abapangayi abo nahanuye abafise abapangayi so donc jewe naravuze donc abantu rero yiri kuravuga barafise kubikurikiza cyane babikurikize mugabo wavuze so urazi hano ku isi no kwa umuntu ari karavuga donc kugira ngo un jour ntabura uwo message ishora kugwa ko neza kayakira neza ego nico novuga sinzi sino ndaraba ngo ngire sondage yabo bavyakiriye neza mugaye abafise abapangayi babirazi kari benshi cyane tukiraho nyene abantu benshi hari ikintu badakunda guhuriza ko benshi barakunda kubaza hip hop niki rap niki bitandukaniye hehe durakeneye nk'abarapere ubu munsi dufise abarapere babiri nibaza yuko umwe wese araza kutubwira ico kintu ingena cumva kugira ngo abakunzi banyu baronka umuco FABELOVE kuri FABELOVE hip hop niki canke rap kivuze iki nihe difference iri hagati y'ivyo bintu bon twama twabisiguye ariko naco ko mu bisavye kandi abivuge kumbure ko araba nywanyi banda TV bashobora kuba barabigusavye so hip hop narabivuze yuko ari umuryango munini urimwo gutamba ukabamo kwambara ukabamo gucapa bimwe bita graffiti hanyuma ukabamo niyo rap nimba ntihenze sinzi ibindi vyo birimwo hanyuma urumva rero rap iza kuba nagace kamwe mu bigize hip hop
so ariko rero mu muziki tuza gusanga ntuze hip hop hari ukuntu bayikrasa hakuntu bayikrasa mu ntuze mu vyerekeye mu mabiti donc benshi barakunda kuvuga ngo FABELOVE bavuga ibintu non sivyo nikurira mu mutwe ndabaha akarorero kamwe urashobora kuba uririmba rap mugabo utaririmba hip hop urashobora kuba urapa mugo udakora hip hop ngira murazo umurapere yitwa Pitbull wo Pitbull nibaze yuko abo bamuzi ndi sûr certain yuko adakora hip hop yikorera ryama electropop ugiye kuraba hariho Beyoncé donc Pitbull bamwita kari umu rapper hanyuma hakabaho Beyoncé avuga yuko akora imidiho ya hip hop ariko ugiye kuraba ntarapa ruva rero nivyo vyivyo rero ndiko ndahubwira rero urashobora gukora hip hop utari umu rapper urashobora gukora rap udakora hip hop ndumvikana kuri Desire P wewe abibona gute mu bisanzwe n'ivyo nyene FABELOVE ariko arasigura urabona nko ngaha anye Love nuko yagiye hanze burya jewe iyo mbonye Roriro umubonye inyambaro ziwe ucubona ko ari umuntu ari ushobora kumukrasa muri hip hop koko muri hip hop harimo n'inyambaro FABELOVE yabisiguye neza hajya rap sasa nako gace uza gukora hanyuma ukaca wakompanya ko nibindi uza gukora nyimba uza kurapira muri beat yihe nyimba uza kwambara gute urumva ego nibaza ko twarabisiguye bikwiye cyane twagiye mu isanganiro n'aba abarapere bose twarabisiguye kuko nyimba ari umurapere atarabimenya gusa ntaragomba kubimenya kivyitiranya nka babandi yavuga sinzi abayo n'umuntu aba atashaka kuvyumva kuko ugiye kuri internet irabikwereka vyose bakunzi ba Nda TV nkuko mwama mubibaza nibaza yuko mwumvise difference ihari umusi rero novuga ngo ikintu gitumye dukorana twazanya abaraperi ngaha anya uyu munsi dufise debate tugiye gukorera ko yibijanye n'abaraperi ibintu vyerekeye abaraperi cyane n'umuziki ndundi FABELOVE haraherutse kuba novuga ngo ibintu byo gutanga ama award aho ishirahamwe no kwita ishirahamwe AJS ryatanze ama award aho batanze ama award ku bantu batandukanye mu kategori agiye atandukanye ariko hageze kuri kategori y'abaraperi vyarateye imvuga ati umuntu mwayihaye siwe yarayikwiye uwo muntu muri 2020 byagenze ukunuku baravuga ibintu byinshi gose kuri FABELOVE ugerageje kuraba zimwe muri commentaire z'abafana biwawe ubona yuko mbega ibintu bakoze urya muntu yarakwiye kayagashimwe canke vyari warubona yuko vyari byogenda gute nkawe FABELOVE je nibaza ko abo baragize izo comment suko boba ari abafana biwanje hago n'abafana bakunda umuziki bashobora kuba bari n'abafana biwe mugaka akavuga ati no naho twebwe turabafana bawe nta wakoreye ariko umwe wese afise uko abona ibintu bajya bamuhaye kaya gashimwe bo kumbure ko niwe ba prefera cyane nibo bashinga kijisho cyane ugasanga nta wundi bara kuko bavuga no mu Kirundi bavuga ngo amasakunda ntabona neza bisigura yuko rero ayo maso yaramukunze nyene birashika nyene baramuhana kaya gashimwe so jewe ngerageje kuraba nagira mbanze mpere inyuma gato mu vyerekeye itangwa ryajya ama award je novuga yuko icambe na mbere maze kubona haba ngo les meilleurs artistes de l'année 2020 ukabona hariho babiri eswe nkaho mwe muri ico kintu kuva wakabona ama award wewe kuva wakabaho ivyo bintu birabaho aba meilleurs MCs ukabona ni babiri cyaye batatu ngaba koze ibiteramo vyiza ukabona ni batandatu cyaye umunani urumva eske bakazironka izo award uraza haza kuba ikibazo kandi narazibonye ingorane zimwe zarabaye muri poste z'aba artistes donc barashobora gusanga nk'akarorero nka Sabia postinze ashima avuga ati ibintu ni sawa ni bon
kazibona abafana bamwe ati wowe uri kuriyitirira ibitari gwawe twebwe Fariyazi wacu niwe yaronse urumva kubera iki donc baronse bose bamwe bazi ko ari wabo yarose bugabo gasa donc bijyana n'ibisiguritse kuko tugiye guharura nko hanze y'igihugu nk'abantu bo barashoboye kuraba bijya bintu nimba Fariyazi yarapostinze bakamubaza ati we waronse agashimwa kahe agaca avuga ati nawusaka shimwe ka meilleur artiste wo muri 2020 hanyuma uwo bakabireka mu nyuma bagaca babona ntuze Sabina warapostinze acamubaza ati mbe waronse agashimwa kahe nawe nyine akavuga vya bindi nyene iske ivyo bintu wowe ukumva ntumva ko biri compliqué ukuntu so hanyuma jewe musanzo bahaye agashimwe misanzo kugirohe umuhapere novuga yuko yakoze neza muri 2020 nibaza ko uraraba ibikorwa yaba yarakoze muri 2020 ukaraba impact vyo vyarateye mu bantu hanyuma ukabona gushobora kujija kuvuga ati ngo umuntu duhaye ntuze award je ku bwanje en 2020 nibaza ko abafane cyangwa abo bantu bo barashoye kugira ayo ma commentaire ni kubera ko babonye ivyo nakoze nibaza ko nimba ntibesheye no ndi mu baririmbyi ba mbere tureke muri hip hop ndi mu baririmbyi ba mbere muri 2020 baronse ibiteramo vyinshi duhereye muri Flambeau de Rape izo twagiyemwo zose tukaja mu biteramo vya Nico TV Nico Media usivye yuko nahawe n'umudari mu muntu ze muri Nico Media kubana nashimwe kwanza kurongora jiri yo kugira mu bahapera bako barahigano hanyuma ikindi naco kigeretswe ko narakoze collabo ya Sabi nkora ya Fariyazi izo zose zabaye collabo nziza ndetse ngereka ko ni uwo muri diaspora yitwa Dom Brighter n'izindi rezi zitamenyekanye cyane hanyuma nkora na challenge yitwa Master nibaze yuko ari challenge umurapera atashobora kugira ngo agire kunyishura mu ndirimbo yaratanga interview nibaze yuko ari challenge yamaze umwanya munini cyane gose so ariko rero tugiye kurabo bahaye award hamwe twogenda guharura ati mbe n'igiki yo yarakoze cyateye iyo impact ku buryo ushobora kumuha award nibaza yuko vraiment tutarenganije ngo cengo tubeshe tugire gute nibaza yuko ugiye kuraba muri hip hop vraiment FABELOVE narakoze kwira pana kuvuga ngo kwishirako so rero award jewe siyo ndiko ndaharanira cyane no turiko tuvuga ibintu abantu bo organize ama award babone yuko ivyo bakora abafane babibona nejo bundi ntihagire usubira kwihenda ngakora ikintu yibaza yuko abantu batabibona so rero jewe vraiment kandi ndabavunira nakagohe abantu batanga ama award jewe kuzompa award igaragara vraiment no kuri uzushaka uyinyime vraiment kuzompa award igaragara uzushaka uyinyime kuko birababaje kumva abantu tuguma kandi rimwe na rimwe bitumwa natwebwe aba artiste gasanga umu artiste akwijije ama award 30 mu nzu n'imidari 100 urumva ugasanga aracagena n'amaguru ugasanga swate aba muhira cyangwa aba muri chambrette cyangwa aba ahantu nyene donc nta kuntu ugashibiyumvira eskizo award simumari iki bero benshi barakunda kwihenda ku kintu ngo na CV mes chers amis CV ni mu mufuko ntibaze baguhende wewe naho ufise award 100 naho ufise award 100 jewe akabata award nimwe mfise mugabo mu mufuko nkaba mfise 7 nziza ngaha mu mufuko izina ry'Imana nzogutanga award nzogutanga gukorana collab n'umuntu kandi akomeye cyane gose kandi ivyo bi award none ivyo bi award nivyo uzomushira none mbe ninda kubaza izo award wewe icambe nambere abanza kukubaza kugusaba ntuzeye ntuzeye bagira ko amategeko bagira ko mu management yose na kanoti n'amafaranga si award muze mugende ko ba Diamond cyangwa hehe na hanu na hamwe uzosanga handitse ngo udafise award ngo nidukorana ntuzeye yego ni vyiza c'est bon kuronka award mugabo nibabanze batange nubwo bunoti kwanza ntirapana uvyiyumviriye wese cyangwa angashaka kumenyekanisha ishirahamwe giyewe cyangwa akantu kiyewe gashaka tanga ama award niho hagereye bari ndabaha amashugwe biba bivuye aho
ya murumva abakunzi ba Nda TV ibintu vraiment biriko biravugwa ngaha ningira kamaro tuje ngahanya kwa Desire P urafise kuvuga ko ikintu kuvyabaye nibaza ko nawe uri umuririmbyi w'umurundi uri umuhaperi ariko kimwe ntuhavutinya kuvuga ngo Kiriku niwe yari kwitana kubera kubona FABELOVE ngahanya ukavuga FABELOVE uratubwira n'impamvu yari kwitana FABELOVE gira ico uvuze rero kuri ivyo bintu vyabaye vy'amawadi kuri wewe ubona wavyakiriye gute nuyihe muntu ubona yarakwiye gutana aho gashimwe k'abahaperi kwanza mwebwe muritiranya ibintu sana abantu bose baragiye hajya baritiranya ibintu kuko atariho bari jewe nari muri place turaja kuja no kubindi novuga ko atagashimwe ka hip hop katanzwe nta kigeze kabaho uwo bikeneye agira mbwira indirimbo ya Kidumu imwe ya hip hop nyimba umuntu jewe no muri commentaire mumbwire ko Kidumu yarafye yego ile vrai Fariazi yarara numurapere urumva mugabo nta gashimwe ka hip hop katanzwe kugira ngo agashimwe ka hip hop gatangwe bigenda gute nuko organize award ucufata abarapere umuco w'abarapere n'indwi sivyo ati rero muri aba barapere haza kuvamwo umwe none muri bijya vyabaye niko vyari bimeze award zo kwiyandikisha je ngo ngende kwiyandikisha hama bazoce bampa award nta gashimwe ka award na kamwe irevre hariho abigeze kubitunganya ivy'abarapere nabo nyene barashizemwe akantu ko kwiyandikisha byabakene byari birongowe n'abakent piswate muri CCF urumva hariho abantu bambwiye ko ari Buja Music Award barambwiye abantu ngo bamanza kuja kwiyandikisha mugabo baraboneka ko ari agace k'abarapere hanyuma barahiganywe haravamwe abaronka n'ababura urumva mugabo tugende iburaya mesher zami nta kintu na kimwe tuzokora tutaravye hanze ukuntu ibindi bintu vyorganizwa n'ukuntu bikogwa wewe ntushobora gufata umuragamani umuki ngo mviriza ngo wewe ngo trip blame ngo ndaguhaye award na wewe FABELOVE ndaguhaye na wewe Double J ndaguhaye award nemeraniya Isanganiro award bari bangahe yaronse bangahe nukuvuga namahiganwa ni nkabi ya FABELOVE yari karavuga ati jewe ngerageje kuraba ukuntu nakoze uyu mwaka sha uwonje imbere yozana agapresenta tukapresenta twese twakoze ibi bakaraba kuko ubu unye nibaza award ziriko zizotangwa muri uyu mwaka bariko baraba umu artiste umwe ukuntu yifata urumva nukuntu ari karakora mugabo gacu usanga kubera tuzinanye byari hari ivyo mperukamwe vya TV online Jesse ntinya kuvuga bavuze hari umuntu bahaye certificate baca bavuga ngo niwe yama tuba hafi ngo yamya tuba hafi none iyo certificate vya vrai niyo cyangwa uyimuhaye kubera swate musangira umuceri n'ibiharagi swate murabagenzi swate muzi ivyo eba ifoko dukora professionnel jewe cyo novuga kweri barakwiye kugarukira no kuri ibintu tuko turavuga si jalousie ntabwo turi jaloux no si jalousie vraiment no kuri je nakivuze izo award jewe nanizo mahami jewe nkeneye gukora ibikorwa to hanyuma nzohabwe agaciro mu bikorwa vyanje no fopa yuko mpabwa agaciro na award je nzohabwa agaciro n'ibikorwa vyanje kuko nawo zimizo award nsanzo ntagira agaciro nguma kwa kundi nyene so rero jewe ikintu nagira mvuge gusa harakwiriye kubaho maison canke ikigo kijeje gutunganya ivyo bintu vya ma award vyukuri kugira ngo bice muntu uzeye muri ico bita professionnalisme tuje ku murindi w'abandi dutanga ama award nkuko abandi bayatanga no uzotanga award hanyuma bigaruke kandi kuba umenga ni ibintu bitagira valeur nk'aya mafaranga yo muri Kongo
jewe icyo mbona kweri harakwiriye kuba hariho ikigo, ategerezwa kuba hari ikigo kijeje kugenzura ivyo bintu by'abantu batanga ama award. Sino nukuri uzobona n'umuntu ashaka yuko boutique yiwe imenyekana hanyuma yorganize ibintu by'ama award, kuko iyo ni strategy imwe muri nyinshi zatowe n'abantu yuko ari kwimenyekanisha. Bon, ngira ko kandi tugenda nabijya by'ama management bigomba gusa na management y'ubu menshi uza gusanga afise mwene izo ntumbero nyene izo nyene. Donc ugasanga management par exemple nimba nkora amaradio hanyuma kajya kanuze kanje kaba gafise izina ryako, nkace ngenda nkatora abarimvyi babiri nkabarihira studio, nkaca vuga ngo bari muri management ngo yitwa naka. Rero nakagoye mvunira abaririmvyi no fopa yuko tuza turatwagwa n'ibishobisho cyane tugira uko ubukene bugize, tuze turaraba vraiment ayo ma award tuyanke, ayo ma management mabi tuyanke, ariko kandi habeho na organisation muri izi association zibaho z'umuziki nambari za amicale cyane nambari za cooperative cyane zande, barabe ngena ashobora kuorganiza ikintu vraiment quand même, nimba biva muri ministère habeho ikintu vraiment atamuntu ashobora kuyadukiza ngo aratanze award vraiment. Hanyuma kandi n'umuntu mu kugira management habe ahantu arinda guca kugira bamusuzume neza yuko iyo management vy'ukuri ari yawe kweri. So je nico novuga muri make. Yeah, muri ibi bintu by'amawadi harakunda kugaruka novuga ngo amwe mu ma feedback mu nyuma byatanzwe biki nibiki, ukaza wumva bamwe ngo baduhaye amashugwe ngo nyuma y'indwi imwe ngo yari yumye, ngo amawadi baduhaye ngo nta envelope zari zifise. Mbega kuki desire bagenda kuzitora canke mugenda kuzitora mu nyuma mukidoga mwamaze kuzitahana ntimuvyanke kuzitora igihe bakiziba? Urumva ariho abantu mu bisanzwe bama bakunda kuboneka mu bintu vyose vyaba ibi vyiza vyaba bibi vyandagutakiye gusa iri muradi ku na anniversaire naho batamutumira uzomusangaye atakintu na kimwe gishobora kumucika. Urumva abo rero nabo kuko je nama mvuga simvuga ibintu ntafitiye ubuhamya. Tuvuge Love yaravuze amicale nko muri amicale de musiciens harimyo award ya Chanchamisi. Imisi yose ndayibonye mpakwa gukorora musozi. Eske iki kintu bakizanye ngaha kugira gikora iki? Ahubwo iyo bafuma bafata ati reka iyi award tuyitirire izina Chancho Amisi, hama n'abana bazoza 2035 bazoyisangaho iri strong bavuga ati no muririmbyi ikintu cya kwere arabuze ikintu ciza cyane. Donc eko niko kara agaciro ka kwere, kuko kuvuga ngo tumuhaye award ego ni bien muga turavye gihagararo ciwe yarakwiye kuba afise ahubwo fondation Chanchamisi. Ukacusanga n'umuvyeyi wiwe nta niyo yabonye kuko vyari kubatera isoni kuja kudugana kijya kintu ngo canditse ko ngo mbe Chanchamisi ngo yohiga mbe yahiganywe nande bari kumuhiganisha nande bagaca bakidugana kitagira na envelope irimwo 10,000 francs ari umuvyeyi. Urumva ko nico gituma bagisize hajyanye baragishikiraho nyene kizopfe nyimba gipfa mugabo agaciro twige guha agaciro abantu bategura izo evenement bahe agaciro abantu mugabo nkajyane nabonye umuntu yo baratanze certificat d'honneur kuri Cedric Bangi sivyo kandi barayimuhaye ata envelope kandi sinzi gituma wewe yama atanga kuko cooperative je ndibuka ko twatanze kubamenyesha amakuru bose twabahana envelope. Urumva kubera iki none batari kuca bafatiraho ati kubera iki cooperative iratanga envelope igatangana na certificat kubera iki batobifatirako? Erega kugira ikintu umuntu aragitanguza mugabo kigakwira Uburundi bwose ari ikintu ciza. Twige rero kugira gute naho yoba ari amahera 100
mugabo agaherekeza ikintu kuko bimwe twaheramwo narabonye DJ Israel yarahagaze aravuga ati none erega ibi bintu bahava babitwaka ngaha baraza kudutera kaci tutashe n'amaguru urumva baza kwibaza ko ari inzahabu baratuniga yabivugiye kuri stage mugabo ikintu nagira nanke nuko atamurapper yahawe award ngaha urumva kuko era igihugu kifise abaririmbyi bane b'umwaka aba MC babiri abaki bangahe hanyuma nka Estanisha kaca habwa award ye upcoming vyakweri uko sukwica honere y'umuntu kufata ibintu yakoze byose ukabigwiza na zero ntaguciriyemo gatoya ofete ntaguciriyemo urabona yuko bisanzwe zijya award zifise objectif y'abajya abantu bamba barire vraiment sindabinjiriye ariko mugabo none urazi gituma zifise objectif rene wewe umbwira gute ngene nimba batunganije ibitera mari bane hanyuma abanuzeye bebasha novuga gute aba meilleur artiste nimba bari batatu nimba bari bangaye none kubera iki voilà okay ikindi kibazo rero none kubera ko wari inzugira bane hariya kubera iki muri comedy utagize bane hanyuma muri hip hop ugire bane hanyuma handi ugire abandi barenza bo sasa ibaze gushikaho kigingi yo henyene na wade bamuhaye avuze ati nukuri jewe ndayigabiye naka kubera iki ofete yarabonye yuko vraiment kandi bijya vyari kubaha isomo vraiment kuraba kigingi baramuhaye award kigingi no comedy vraiment nkunda cyane ndamukunda vraiment ariko twemeranye vraiment umuntu atakoze kwere tuvyemero n'ukuri 2020 harabaye abandi baje inyuma urugwaruka bagasore ba mutima urumva mugabo je kwanza no prefera cyane ugiye kuraba gasore yarakoze cyane vraiment urumva mugabo ugiye kuraba bagaca baha award ntuze kigingi urabona ko bakoresheje ibishobisho cyane na orke muri bijya nta fanatism ibamo jewe naho no ndamukunda kigingi mugabo hageze mu bikogwa turavuga ati no ahantu ntiwakoze reka duhereze nukuru wakoze muri uno mwanya nico ituma rero kigingi hajya cyabigira kujya biya vyari bikwiye kubaha isomo bakabona vyo ndabizi benshi baratinya kugira ico bayivuzeko mugabo please tuzoguma duhoze please azokwama haba makosa kandi menshi cyane foko muzamura bivuga amaradio amateleviziyo mukaza muravuga ibitagenda neza none nimwagoma mubihoze none umva bizogenda gute avuza akantu numva umenga no kongera kwa tuje amaradio atunganya ibintu vyakweri uri radio mu gucagura indirimbo birana je nama natwenze cyane mu gucagura indirimbo ni radio mu gucagura indirimbo kugira ngo batore ngo muririmbyi w'umwaka ngo muririmbyi wiki bagaca bavuga ngo urumva ngo twacaguye ngo aba nguyu ngo aba anye ngo kubera ngo bakoze ngo audio video vyakweri mahajya muri radio audio video biracamwe hari video hajya barayereka uca wumva gusa iyo bakeneye gukasa abantu bamwe hariho utuntu bazana urumva isanganiro award kwa tamusi numwe iravuga ati ngo muzane audio ngo tuje kuraba indirimbo za audio na video ngo indirimbo ifise audio video vyakwera isanganiro hari televiziyo igira urumva nico gituma ntihabura mu tuntu two kukenera gukasa abantu ivyo navyo ifoko tubivamwo urumva tubisezerere kugira ngo dufate umuntu akoze ashimigwe ukoze umuziki mwiza je nk'umwaka uheze je nakoze indirimbo zibiri nakoze indirimbo yasohotse le 31 ego nakoze indirimbo zitatu nakoze ndabafuse yasohotse le 31 urumva 2021 kwitari bwinjiremwo ncandakora isi yubatse nabi ncandakora ahubwo nakoze zibiri ndabeshe nakoze zibiri kube ijyani ya 2020 ndabafuse nakoze isi yubatse nabi na Dr Love chankora niyi inye my love
mba ndahejeje umwaka urumva ugaca ubona rero jewe hariho abandi bakoze album hanyuma ngo jewe ngo kubera twicarana tusangira ibiyeri ngurumva ngo uyu muririmbyi yarakoze ngo yarishe jewe ntavyo nakoze ivyaye nakoze indirimbo zitatu hari abandi bakoze album urumva nivyo Kigingi rero yagize isi kuvuga ngo Kigingi yaricaye mu mwaka wose yarakoze ahageza mugabo ntiyarengeje rero twige gushimira abantu bakoze nico novuga vraiment ya kugira turangize ikiganiro nibaza ko ni ikiganiro kiryoshe gose ntitwogeheza kimwe nari nkeneye ndakeneye impanuro umumwe wese yoha bamwe mu ba artiste baba bagira rap babagira R&B abagira imidiho igitandukanye kubera ko igihe cyose izo awards zizotegurwa hari aba artiste bazakira nta gihe na kimwe zizoreka gutegurwa ariko mu gihe zizotegurwa ataba artiste bari baza kuzakira zizotora abandi ya mashurwa azokuma n'ubuhe butumwa rero wotanga kuri aba artiste bagenzi biwawe kugira ngo mwiha agaciro mwongere muha agaciro ivyanyu. Bo jewe ubutumwa nobaha ni ubu nofopa yuko tubeshwa abenshi barabeshwa ngo ni CV no ndagisubiyemo uzugenda uterura ivyo byawade byose ugenda bitwaye mu ntuze mu gunira ubishire Diamond cyangwa ubishire ntuze hari kiba cyawo wifuza wari wese izina ry'Imana nutabufise CV yo mu mufuko amafaranga mine urumva ndiko navuga amafaranga nutabufise amafaranga kandi wagenda naho tobufise award nimwe bazoguha collabo ukwijije condition basaba muri yo management naho condition basaba nagafaranga nta kindi hari umuntu urumva mu kugira mu gutanga collabo abanza kukubwira ngo award so rero award ni sawa si bon ni CV nziza ariko kandi ntiduhave twemera gutubuntu ngo dutora ivyo tudakwiriye je niko ndasaba aba artiste nimbizo award zije nizize ziza kuhindura no ku buzima bwacu ahandi uronse award imwe ntusubira kugira no muri TI cyane ntusubira kugenda n'amaguru mukabo ino uza wumva ngo nakagusumvya award ngafise award event ugasanga vraiment no kuri ubuzima nyene buracyari hasi buracyaciriritse ugasanga ntaritunganya mu buzima so je nagira mvuge kweri tubanze twihutire kuronka uburyo hama ivyo bindi vy'ama award bizoza award nkuru ni mu mufuko so nico rero nagira mvuge mbwira abaririmbyi mwihagarareko no fopa yuko tuza turabeshwa n'amashira hamwe cyane n'umuntu kanaka yipfuza wewe afite izindi nyungu hanyuma jewe nageze guhabwa agashimwe n'ishirame sinzi kayishirame no kari itwa Buja Music Award ico gihe ndibuka yuko vraiment bo novuga bo vyopfuma vyari bon kuko bo barashize mu makategori baravuga ati aba bahiganwa muri ibi vyo vyari professionnel vyari un peu professionnel vraiment donc warabona nyene yuko urose award warabona yuko vyaciye munuze mu makategori barakategoriza ariko ibiriko biraza ubusinzi kare bishasha vya 2020 rero tutagaruriye impene hafi tuzokwabira nkayo murakoze ya Desire P nuwe butumwa nawe utanga ubutumwa wewe wabivuze ubutumwa bwa mbere nukumenya jewe ndiki iyo mvuze mbega ndabwa nabangana gute agaciro nico kintu ca mbere mbona dukwiye gutanga urumva nko gutanga award ukibagira ugahabaririmbyi ukagira ibintu byose ukibagira abantu bakoze uwo muziki aba producer abahinyanyuzi ntihagire numwe uha award nico gituma ndababwira ntihagire ubuvyimba umutima ngo hari award zatanzwe nta award yatanzwe urumva je niko ndabibona kuko mu gihe rero je ico novuga ni kimwe beshi bariruka ngo na ma6 ngo ni 6 kugira acamarindwi zibiri bariko baramvuga internet mucamo murondera mu muhe emission mugabo ivyo byose nta na kimwe bimaze mu gihe atagaciro ico kintu utoye biza kuguha nibaza uwota umujumbu n'inzahabu
uwodaba umujumbu wosanga ukayangana cyane kurusha inzahabu. Rero urumva ko reka twitorera inzahabu, iyo mijumbu tuyireke igende. Yego. Ya turabashimiye bakunzi Banda TV, nko mubibona imbere ya kamera mwari kumwe na Adronis Promoter, kuko mu kuboko kw'iburyo twari kumwe na FABELOVE the Christian boy, mu kuboko kw'ibubafu twari kumwe na Desire P. Bose n'abahapere nibaze ko mwumvise byinshi bagiye baravuga mu bijanye n'umuziki ndundi. Rero tubashimire, twifuza yuko mukurikirana ibiganiro bya Ndaha TV, mugende mugire subscribe kuri channel ya YouTube ya Desire P, mugire subscribe kuri channel ya YouTube ya FABELOVE the Christian boy. Ciao ciao.